n'icubahiro ndagushima nyagora ku ngoma kuko ibitangaza dukorera uyu munsi erega mana kuryama no kuvyuka n'ubugombe bwawe mana twagiriye ubuntu nawe nyagora ku ngoma ko waturinze oh mana wagushima n'icubahiro erega mana hari benshi bavyise bitakunze bashika isahari bazima ariko twe twagiriye ubuntu nawe nyagora ku ngoma Yesu nushwakira ishimo n'icubahiro ndagushima kuko wera wa Isirayeli kubwawe ubumwe data waturungikiye mana nuhabwa ishimo n'icubahiro kuko wamurongora ukamushikana hari muzima Erega mana siko turibeze kandi siko turagorose niko ubuntu bwawe yo erega mana wo mwijuru Aburahamu yakiriye abashitse asanga yakiriye abamarayika niyo mpamvu izana akagenda kudugirira ishimo n'icubahiro Jehova Jire mana wakoze kumuyobora ukamushikana hari muzima erega mana yaciye mu nzira zitandukanye yakoze mana yaciye mu nzira yagora ku ngoma zirimo ivyuma vyakozwe n'abana b'abantu ariko nyagora ku ngoma wamwitangiye imbere umushikana hari muzima none nuhabwa ishimo n'icubahiro kuko wera wa Isirayeli none nyaguhora ku ngoma agiye kuva ngaha reka mana jane nawe mana wo mwijuru ndakwinginza atarava ngaha ikirenge cya mbere kibicawe icya kabiri kibiciwe icya gatatu kibicawe amarayika barinzi mana wo mwijuru uzobukoze hama yagora ku ngoma niyamara gushika muhira abo yasize asangara amahoro hama natwe tugiye gusigara ngaha mana wo mwijuru usigarane natwe uzobukoze kuko wera wa Isirayeli ugira neza ugaca bukira urakoze papa wo mwijuru kuvyumvise kandi ugiye kubikora reka ishimwe n'icubahiro bihabwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisate twizeye amen Nyaruka twende. Nyaruka. Inaja mchumba nande akabati nayo tumbuza leo kama tumisi fungura hapo ndo shamba kama kwa nani so ye kubita nda tena Kesha jana
Gaga. Piranya mbak. Show mo kamu gato yung pagka. Matinabi. Kukul. Dekan ndagarutse kuri nje ko. Ndagarutse. Ndaje. Sinogiye. Ora mitsukuga. Yakunda kufanga. Ndagarutse. Semana javuye. Darisi. Uraba mama wawe. Sana kumijya guma wiyerereza. Aya ndamurabona atarenze na. Oh ya, mana ni? Kok nggak mau? Ada bunga mana? Oh, itu, para ayo, oh ya mana? Apa ni bisa nggak? Mana? Oh ya. Orang macam nak bicara. Oh ya, lagi. Ayo. Muzakundana cyane. Ega papa, uderesha mu byuvuga byose na kimwe acisha arakora. None Darisi warabibonye kuri kurambeshe gusa ndabikurikiza. Sugira sindabizi. Umviriza mwana wanje ndakubarira. Ni kuvuga nimba utagikora akakanya n'iyi saha. Utangure, werekana urukundo. Sivyo? Ego papa. Hame nzoshika n'ababanyi bakambara tujya mwana wawe ni kuri uramureze arakundana afise urukundo aradufasha muri byinshi. Niho wabona nk'umuntu aje gusega amazi yo kunywa uyamuhane n'umutima mwiza. Ego nzobira. Ari nk'umuntu ashonje hari injya umugaburire. Nivyo vyiza ni ico cekana umuntu yamenye Imana. Sawa? Naje mubona ndi pasiteri. Iyo nciye kubarabara hari umuntu ariko arasega ndashoboye umukuha bitatu akaje gufungura. Ni kuvuga nabare ko ingabire ya mbere ari urukundo kandi kigira kabiri kwama ivyama vyiza. Usuzura muhano. Oya yavyumvise jewe sinishoboye. Gute muyomba? Sa. Karibu. Kunzi. Karibu. Sinicara nakuri. Mbabare no sinicara. Nanje kugiye. Muyomba. Grace aragwaranje cyane. Nukuri. Nimba cyo mufasha no kuri kugira ngo ubuzima bwoshe kurokoka. Kuri muzamukoze. Muyomba. Uvuze ko aremvye. Aremvye cyane muyomba. Benda kubaza ikintu kiwe. Muyomba nunda gusubiriremo. Jewe urabona abana banje, sawa? Abana banje bakeneye kuza kwigira ku mashini. Sivyo? Jewe nta mahera 10 mfise no mufasha. Kandi kigira kabiri Muyomba. Wizera umwana w'umuntu aravumwe. Ntibisikura ko je ndi pasiteri. Nacafata amahera yose mudakuyoreye. Natwe abapasiteri twabaye Imana dukiza abantu cyane dufasha abantu bose. Tibisi yose. Muyomba. Nukuri wakoze cyane. Nagomba nakubwire ukuri neza.
ikaguherekeza ukuri nabi ukayisanga imbere mukabitunga ritavuye ku Mana nta mugisha n'umwe rifise nukuri urakoze cyane ineza ikora Imana ineza ikora Imana nukuvuga wenda kubarira senga Imana uje ku mavi Imana nitanga amahera ja ku mavi urabona abana banje nawe ndababarira kuvuga urabona nk'ubu abantu barasegereza bakaza kuba pasteur ukamenga Imana zabo mufasha ngo ufise ingorane ico nukubarira wizeye umwana w'umuntu aravumye yaravuye hajya bayafuye kera aba yaragiye umwana w'umuntu ushaka kumwizera nk'umenga Imana yawe umva nambo nango je ngo di pasteur ngo nagera papa se ngo yomfasha umenga jewe mwebwe nkene kubagira kazoza kayi ntabandi bantu jenjeje sivyo bana banje Ego kwa mwe mubandanye gusenga gusa Imana izo kwirika Ego mwabyumvise Ashamba samani de oya mwe mwagi msenga mwiko no munsi cyaya uceke na tsinga tsinga fatayisi mwe mwagi shaje shitendushe kwe shitendushe mutabara ciye nca muri ville gutora amahera ngira ejo bishobore gukunda mugende nanje kubwira Graça boy. Nanje uvuga ko Graça boy yarenze cyane. Sa? Graça? Yafashwe ryari? Nukuri ararenze cyane gose mushe kora mu gice mu kazo ko nukuri no ndamusize. Kutamefere ubimbire. Saka telefone fisi. Ushaka ndabiki. Urabona ko imba dufaranga twa kujya umuntu ashoye kumujana kwa muganga. Amahera. Oya amahera nayo fisi. Wewe nama nababwiye. Bamusaba Imana nitanga amahera. Cyamahera afise gushikisa ngira nubiha abana biga muri Kenya. Kandi bose bategetswe kugendejo. Aho rero je numva tasha ndagufasha. Namdogo. Nuko nyo bavuga amajambo menshi. Mugabo urya. None nta bishi ndavuga ko nta nayo kuzana ushaka kuvuga. Imana nyine imbabazi. Nizobona igikwiye. Genda wizera Imana, Imana ni ifasha umuntu cyangwa amafaranga. Nta mwana wumvise Imana kumutaka. Darcy! Darcy! Yiki. Jangan mau kamu kan?
Delisia. Oui. Wewe uri kuri televiziyo. Uri kuri televiziyo. Papa namubwiye abitinye yansi. Undi wari kariga sawa? Avyansi. Wowe gutora n'ijambo ry'Imana urasoma. Ariko papa iyi filime iraryoha. No. Jina kora mwana wanje namana guhanura incuro nyinshi. Urazi ndakubarire ikintu kimwe wa mwana. Niba utumva nimba ayo matwi yawe atagura ubutumwa. Gusenga Imana, gutura Bibiliya ugasenga Imana. Bituma uzorambira kwiyisi. Papa, we misi yose wamuvuga ngo dusome Bibiliya, Yego turasoma Bibiliya, nani turi twise amazina gatoyi papa. Umuntu adasenga ndakore wa mwana, umuntu adasenga ameze nk'uwapfuye. Gusenga ni ikintu gushaka kwishana. Wamana kubera iki we namara kubara wandi nyumva. Nyumva mu matwi yawe. Arakanya nisa. Wavyumvise. Utari kuriga gutora Bibiliya ugasoma. Wumvise? That's it. Umwanya utazobura uri kuriga. Sawa? Uzotore Bibiliya uburasoma. Bibiliya irimwo ubuzima bwose. Ubu nta icyo. Karibu muyomba. Kwirana ibikimwe. Mbese mbona Uretse ndabyimana. Reka n'amafaranga ujya gushobora ujya kumuhambisha. Kumwabisha umviza rero muyomba rakwariye. Wewe urababaza umutima wawe ntiwigura babara gose. Kuvuga umuntu yapfuye bayapfuye. Naramuntu muze gufa mu bicugundi bangana gute. Ahanze bigorapfa. Wowe yebye utekana nta kindi kintu ukora. Sivyo? Kandi je kumara amungura guhamahera. Wenda kwazi. Je mufise akamashini kayungurura kayacura. Kuvuga yuko abantu bapfuye bose je uno tangi mitaye kuza kubahamisha. Je wa mutanga umutaye umuntu yapfuye nutuma ndatamubura bakabifata. Bakamwe ico bifunga. Niyo. Ndikwiba vuga amajambo menshi. Uyu muntu natwambaye. Isheshe rizotuvako. Kuri twashika mu ijuru. Tuzohabwa impera mu ijuru. Kwivyo ngiriye rero. Murakoze Imana iguheza iki. Muyomba je ntabwo n'ubundi ndagusubiriyemo. Wowe nakore kanga senga Imana. Uwize mwana w'umuntu yavumwe. Nani so? Nakabara amazi. Urabona nk'ubu. Aho kuja ku mavi ngasenga. Aho kuja ku mavi ngasaba Imana ati Mana yanje je nkiriho ndagushimiye cyane. Aza gukutsa. Inzira pasteur. Urabona ko niba kuvuga rero kwize nakubari kwizera umwana w'umuntu hari gusa n'wapfuye. Bo wagiye kare. Bana banje ndababarira akanya n'isaha. Sivyo? Turavyumva papa. Senga Imana. Icya kabiri narababarira uko ingabire ya mbere ari urukundo. Sivyo? Kandi wewe sinda gusanga ngaho funa ugenda. Genda. Hoshi. Abo mwana ubwiye. Sivyo? Urakoze cyane. Kumfashije. Shakuza kunera. Kumfashije class. Mugabo menya yuko muyomba. Uburongozi butavuye ku Mana. Suburongozi. Hama turi mu byiza. Ukuri Imana ikoreza gira. Mugabo menya yuko muyomba. Ibi byose bizohera. Nangorane reka ngende nta kibazo. Zobaze n'ababanyi. Je ku noti wanje nta mushinyiko. Ego kwe. Jewe n'ababanyi barazi yuko inoti wanje ata inoti wanje jewe nta burofa. Udosha ko baze n'ababanyi.
Jamahera iwanje ndayironka nakubuke. Kunza urofa ngo naka ngo be nta nisoni ngaho. Abapasiteri misi yose ngo tufashe. Je noti iwanje topima. Utosha kuba n'abantu tembere hose. Uzobaze. Amahera iwanje ndayongana yakubuke akora umugambi wa projet wanje. Genda hari umushenzi we Bangladesh. umwaka muri ko muragerageza wikira turabubambira kugira ngo ubwenge gusa we nawe ubona gute umviriza rero kubera mbonye uyu mwaka muri ko murakora neza ngo ndabagire surprise sana yes mwese samedi nkeneye ko muzogenda gutembera ndaje mugende ku musenyi mu gikirori mugabo mutibagira isaha gutaha karibu mengo uragwaye n'ibikino n'ibikino wone kuri kurari Grace yitavye Imana sa Grace yitavye Imana nurushaka muri ushaka jengiri iki Imana amafaranga mudakize kushaka kuza kumufu uratwaye nzi kujya mu yana Nanje kuyata mu yana muzo mukoze umviriza nakubwiye mwe nama nababwira ko kwize umwana w'umuntu akunda sinama nababwira aho ujurira kurenza imisozi n'iyindi nguje gutora amahera ngaha Jesse Dubai itanga amafaranga nama nababwira ngo mwizera Imana ari itanga byose jewe amahera afise ndeke kuja kunezereza abana banje baje mu bandi bana bicare baryoherwe guza ngo ndaguha amahera uwizera umwana w'umuntu aravumwe genda wizera Imana yo mwijuru nitanga byose nitanga ubuzima nitanga amafaranga Imana nta kintu na kimwe gihari ikenye Mamdogo nukuri nagomba ndakubwira amagara nta mazi aseseka ntibayore twebwe ngaha twe turi kuri sima Mamdogo twe turi ingenzi sivyo nukuri we wumva amahoro n'abana bawe nukuri ntangwana umugabo umenye yuko ari umwana wa mukuru wawe nta kibazo nawe ugenda yuko wizera umwana w'umuntu avumwe
Amen.